mpore mwana wa mama nta mvura bugidahita naho upita pita uri kuhiga ico rirenza hands up hari umunsi bizohera banyita umwana w'imfuvyi yakuza atagira abavyeyi abisi bahinduka banyambika iceyi banyita umubandi banyita igitandero nta busambiro naho mbona nonyikira naho natsindaro imvura iranyagira mugasho ni muhira nama mu vyago nk'umwana w'intambara aho nciye barazira umwana w'imbeba zirugwa nko gwa nyina. Yes, kuwakunzi ba Iwacu Top TV twongeye twagarutse n'umunezero ugeretse kundi Jendi LG Survivor cyangwa unyite Lamparo yose n'amazina yanje turacari muri gwa rugendo ikiganiro ni Boost Your Talent tugiye kuganira n'umutipe umwe aratangura atwibwira ariko kandi nyuma ya kamera hari MC Mango tutibagiye n'undi mutipe twabanye mu rugendo bamwita Oli Cliff Oli Wayne abo bose n'aba ni team ni staff ya Iwacu Top TV abantu tuba turi kumwe ma bro ratangura wiintroducinga nk'umuririmbyi Ngiri babisoja tubereke ko shoboye iyi nkubi kubise bamenya ko ari uguhora iyi mbabura ishusha cyukora umena kwamazi yacupinga ibyo utazi kandi uzi kudashoboye okay ndumurapere ngo atagira amahera ageze ku bikogwa batifuza ko bihera bafise amafuti kwigisonga sama canke nje kubahanga nje kuba park nje kubahanga nje kubahonda sirubishe kwivya we nakibibona wabageze mo bata rugamba watanguje buhoro buhoro kando foziremereye nkiza bagwanyi bugirigiri bugira babiri nuko mani maso ngumukomanda pesa mavoma je mavoma rumene bekaya izina Big J aka Rumeni bikaca nk'ifibaren. But bro, this is a big talent ngira ngo mwavyumvise ni big talent kabisa banzubwire kwanza akantu abakunzi bariko barakurikira Iwacu Top TV kubera ko tanura ifise ma bro kwanza big up. Merci sana abakunzi ba TV Iwacu TV Top 10 TV ndabaramutsa bana Iwacu Top 10 TV bro ni Iwacu Top TV Iwacu Top 10 TV Iwacu Top TV we braza nzanire birebire je ngo ndakora akazi nzanire birefu dukora akazi bro imbere yuko dukora show abanza usubirire mwiri jambo nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro oya braza oya reka nawe ku banza usubirire mwaka jambo nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro oya ugomba kunturira imihogo wewe dukora akazi uri umurapera kandi usefozi yihuta ako kantu nigasho mubiriza vuga uti nciye imbere y'ingoro mbona imbogo imbere y'ingoro ubivuga unyarutse nciye imbere y'ingoro mbona imbogo imbere y'ingoro oya metri tuvyikawusha tuvyikawusha ariko nafise flow yaruka kandi ari umurapera mwiza urumva ko hari ibintu adashoboye oya nabishoboye gusa singoma nabivuge ngana kuri mic tu ndabizi nabo nabivuge n'ahandi mu media nibisanzwe turi mu Kanyosha abakunzi ba Iwacu Top TV mu Kanyosha avuga yuko ari ahantu avuka amatara menshi akomeye kandi atandukanye uyu muraperi ngira ngo mwamwumvise afise flow nziza mani haburi iki bro kubera ko ufise flow nziza ariko datera imbere oya je kabisa je ndumuraperi atagira amahera ndakenye ndashamba ngo nane gata amafaranga je nifitiye mbira umunsi nzoronka amahera ndashana imbere man cyenda gusengeye vuga amen amen urafise talent reka rero twinjire mu kiganiro neza bro rap uyifata gute je rap kabisa ndayifata nk'akazi hip hop usigura hip hop numudiho wabaniga umudiho wumvirizwa uboneka hamwe uza cyane gose mu butumwa bwihuta kunyaruka n'ingoga numudiho ushaka kubwira umuntu umwe haba mu masegonda akaba yumvisa kirikare abavuga nabi rap nabo babwira oya bavuga nabi rap baga nabona bagomba kuducafuza nabo undazi ko rap bakisha ngo yabanywa rumogi none we ntukora oya nturakora wapi kabisa agatabi kajya gasanzwe oya nako nturakana wapi je none gamani steam za rap zikura he ko bavuga yuko udashobora gukora flow nziza utashizemo kajya kana oya gituma style rap je ndayikunda yo keshi n'abantu bambonye nakubise pocket jewe mba musanze hajya imba neretse ni nka manife yo munyafrika umuzungu ntabibona neza ni nka manif ni abbreviation ni jambo waciye ni nka manifestation ni nko
ni nko kwigaragambiriza umuzungu kuko abazungu badukoreye amakosa menshi uci wahenera kugira niba babonye iyi style ya turabe ingene wambaye oya just nusivya nta gapocket nakuse umuso yaraba ndabamye nirumena ibikaya gatatu kabiri man jewe kweri nakwemeye uri umuraperi kandi abantu bose ndazi bavyemeye banza usubire uduhe aga freestyle hanyuma je naso tubazo dutatu twiza nza kukwibariza ku kintu kijanye na rap sawa yeah hagimbe bagisemirira po mace kukamashu bigije sinkina jewe ngira ndabahashure nguma numva ubujambo bwo kuguma bita pa hajya kudaha nimbwa navyo vyorora imisega namurapa gumustare bose naba underground ko nivyo bakora byose ari vy'iki underground bifesi Fabirove bari Kongo bapfa inzara ko nivyo bakora bitarenga umupaka aruvine simifu ubu rap yasasigaye kina comedy kingorongoro yahunze rap naje kuryama je guhangana nibihere Gizebi uko wapi wabuze promo canke wabuze imisari Dr. J gendu gyame froza we nizakera yero masoja combination mwaborejwe n'amasigise Frank Duniyanu wishinga mabangi nama kanyanga uyu mwaka ni mucika ureka ndabapombe nk'imeneza ari yinyasi nzingu niwe menye ndaguhere hip hop yifashika muri life no mu mibere kikikiriku imisari y'ubwana kwandikirwa noma ngibiriki ngayise mashinda ishaka papa jonje n'ivyaka ujya muzunga arakubesha flow zindoto simara dogira upigime ubona Rivane mwatakariye mu mwiza nije bigije gasaka kanarunyonga wewe uragasaka kana runyonga man urakaze mugare jewe iyo ndirimbo ndagize yarasohotse kwanza yego indirimbo yavugishije abantu benshi underground yatumye amaradio menshi amundondera arampamagara basanga ngene ndi murapera atagira amahera barayafasha ibintu byo barangira promotion sasa rero boost your talent bivuga ngo menyekanisha ingabirano yawe bro uyu mtipe vraiment arafise flow nziza urumva ko ari umuririmbyi mwiza abantu mufise umutima wo gufasha nama nabivuze abantu mufise umutima wo gufasha iyi ngabirano ikwiye gufashwa kuko vraiment jewe nabaye convence gira ico wisabiye abantu man iyi televiziyo ikurikiranwa n'abantu benshi gira ico bisabiye hari abantu benshi bamaze gufashwa biciye kuri iwacu benshi cyane uzogenda uraraba amapost twakoze benshi baramaze gufashwa kandi nawe nta nkeka abantu benshi babaye convence gira ico wisabiye man abantu bakunda gufasha je ikintu basaba umuntu akurikirana televiziyo agerageze yabonye yuko tarayi wanje yayikunze arashaka kuzobarondera akamfasha kwandira ko je audio gituma muziki sano wagomvye no wahagaritse kubera impamvu yo gukora ama audio ta video vyanduhije mu mutwe ndifuza gukora video nziza uko je kurimba ndabizi ndemeza yuko ndi mu barapere bakora hip hop neza mu gihugu muganda ndashaka umuntu yomfasha kugira nduge ibikorwa byanje bigaragare ku mugaragaro kubera aba promoter beshi barambanira bivanye nuko tamahera mfise ati ndumurapera atagira amahera ata promoter benshi barambanira akona kagohe ariko twebwe siko tumeze ma men iyo bavuze umuziki hari umuririmbyi nzi akunda kuvuga rap business iyo bavuze umuziki wa business n'umuziki wo kwiryohera itandukaniro irihe kugira ngo umuziki uba ari business canke uba witwa kwiryohera oya sanze hajya rap business sinova yabivuze wabivuze kwanza uramuzi ego ndamuzi naho gusa ari umurapata vyazi ari umurapera bikora nabi gusa rap ya business rap nabone ko yayivuze nta karabikoresha icambere na mbere nta rap ari karakora agomazana aza kuririmba inkato agomaza kuririmbisha ibintu bidashoboka agoma aririmba inkato akaja mu ma R&B nayo y'uburofa rap nayo ni ibintu yifonteye erega braz sindakubesheje ndakunda umuntu agwanira style cyo gutuma jewe Fabirove ndamuha respect kwa n'umurapere yagerageje kugwanira style yiwe aremera n'inzarira mwica mugabo style yiwe agoma yigwana kabajama mukanyosha mwese muri afana ba Fabirove niyumvira ko ariyo mpamvu umuguma mukwa mutima mani just ndumunyakanyosha je ndumunyengozi muguma mukanyosha oya ahanyene ahaje usanze mukanyosha naje kura mu producteur wanje yanyemere ko nkorera video inde y'indirimbo wanje twumubandi ngiye ngomba gusohora akapera iyo ndirimbo twumubandi bigira to ndishaka kumbi abantu mani ntari binaso je mpore mwana wa mama ntamvura bugidahita naho upita pituri kuhiga ico rirenza henzapu hari umusi bizohera banyita umwana w'imfuvyi yakuza atagira abavyeyi abisi bahinduka banyambika iceyi banyita umubandi banyita igitandero nta busambiro naho mbona nonyikira naho natsindaro imvura iranyagira mugasho ni muhira nama mu vyago nk'umwana w'intambara aho nciye barazira umwana w'imbeba zirugwa nko gwanyina
Mugasho ni muhira. Mugasho ni muhira. Kuva mwana ufite imyaka ingana? Jewe mfite imyaka 25. Kuva akavuko umaze gufungwa kanga? Jewe gufungwa sinumva ngo namaze gufungwa cyane, namaze gufungwa turonka zitanu. Ako ni gake? Ni gake. Ubwa mbere bakuzije? Ubwa bwishi jewe. Ubwa mbere bakuzije? Manje je ndakuze mu buzima bugoye je narabaye mibarabara. None bakuziza kuba mwibarabara? Turetse ico. Urazi umuntu uri umupeti wakuriye mibarabara atabavyibwira bisaba yuko urabona ko usanga ubaye mu buzima bwikuraraye ku mabaraza ibiki bashakoze bakakwigenza ko nka polisi irikira kizura wewe uri umusuma akagutera nyene mu gasheje bakagukurayo cyane kagenda kurondera amahera misoganda nkiko fungura asanga nyene bashise bafata mwizose twagiye none ntubize ubuzima bwo mu muji mbwa gusubona narabihevye jewe ubu nisinye gukora umuziki nk'akazi. Ja Blaze abakunzi ba Iwacu Top TV n'abakunzi bo gufasha ama talent seriously iyi talent siyo kuneglija kuko muravyumva ko arabishoboye music ariko kandi tubibutsa tukiganira ntiturarangiza tubibutsa gukora subscribe like share comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashikire tubone ko mudukurikirana inyunganizi impanuro byose kandi mugerageze gukora share nyinshi kugira ngo bishikire benshi. Jendi LG Survivor canke Lamparo yose n'amazina yanje bro. Ngiye kubaza akabazo nk'umuraperi unyishure. Yego. Iyo bavuze rap rap igira ubwoko bwinshi. Rap iyo bavuze rap hariho ubwoko bwinshi bwa rap. Wewe rap ukora n'ubuhe bwoko? Je nkora old school, akora na new school. Akora n'amatuple style nyaruka cyangwa old school ni style ushaka kuvuga kubwira gutanga ubutumwa bukumvikana cyane n'umutama gashaka kumviriza uko je style ya trap music sindazikunda ko ari ijya style ya trap music naba boss bananiwe na rap nanje ziya sinozikora ko je ntabone bwe fise bonebwe narabusengeye acho tumanda kubwiye ati very maje bampa je sindunda ukemeza mu base ibintu by'uburofu ko mvuga ati abo barapere baza barigira ngo nabambere turasavye abantu bajeje umuziki mu Burundi baduhamagare muri stade yaba Bface yaba Fabirove yaba bose ko bangana bose nta numwe yokwegera oya agenda sinakubwo bose duhaniye muri tele gasanga sinumva ngo je ngo ndabasomvya ahubwo duhanire muri tele barabe bya bindi tuvuga ko ari ivyo erega bijya byo kuvuga ku munwa si byiza duhanire muri tele dusamburane babona ubudasa uko amasi yakira ntagiho mu rutaro ubu nyitambika imbere ni mu muroje singo twankubitira mu igunira juze nabi nkubitira mu igunira yapana kilo 50 kirijana mani reka tuguseze. Merci sana ndabashimiye kubona mwakoze ibishoka byose mukankoresha iganiro kugira atarayo banje abantu bayimenye kandi ndashimiye abagize igicumbiro cy'iteleviziyo nawe ndagushimira wawushikeneye kumfasha azabarondera mushamurondera uraduha contact twebwe imbeshi twama twabikoreye yego ndayiba. Yes kubakunzi ba Iwacu Top TV kiganiro twariko turagirana n'umutipe na kirangiriye all the way from Muyinga Jendi LG Survivor canke Lamparo inyuma ya kamera hari MC Mango ariko kandi twari kumwe na Oli Wayne nk'umu assistant Oli Cliff. Ikiganiro na kirangiriye ariko mwikwe kora subscribe kugira ngo ibikorwa byacu bibashikire kare tukibishira ko cyo bashikira mwibwiye kora like kugira ngo mutwereke ko mudushigikiye share bishikire benshi share nyinshi kugira bishikire benshi hanyuma na comment kugira ngo impanuro inyunganizi byose tuba tubikeneye kiganiro cino munsi twako tugira no mutipe na gihereye hasta la vista.